Hello everyone, how are you? Nkuko twabibemereye karibu cyane tutangure kwiga icyongereza. Muri iyi video y'intangamarara twarababwiye ko tuzo dufite imigwi ibiri mu kwiga icyongereza. Uyu n'umugwi A aho duhera icyongereza ku ntango kugira ngo mu mwaka umwe gusa umuntu wese azodukurikirana umwaka ugahera azoba ari umuhinga mu kuvuga icyongereza. Reka rero dutangure tufise titre ivuga ngo greetings mu kirundi gisigura indamukanyo. Irivuga ni to greet ni verbe isigura kuramutsa. Aka kajambo tugashirako mu congereza iyo tuba tugomba kwerekana ko ari irivuga verbe ridakonjize riri muri kigenze. Le verbe à l'infinitif tuvuga to greet, akatu nico tugakoresha nico gikorwa cyako. Rero mu kuramukanya dufite indamutso zitatu. Ya mbere ni good morning. Murabona ngaho imbere nasize ko good morning kuno uco bisoma mu kirundi kugira ngo bikorohere kumenya ningoga cyangwa ushobore kubyandika ahantu kugira ngo ntibigucange. Good morning ni ndamukanyo dukoresha mu gatondo kugeza saa sita. Ni hajya mu kirundi tuvuga mwaramutse. Hama good afternoon. Iyo turiko turasoma turafatanya good afternoon. Murabona ko ngaha twanditse ngo good afternoon. Ingene tugisoma ni good afternoon. Hanyuma isigura mwiriwe mu kirundi tuvuga ngo mwiriwe. Bon après-midi mu gifaransa ino ni bonjour, bon après-midi, anao ni bonsoir. Anao tuvuga ngo good evening. Twandika n'ukuntu tubisoma dusoma ngo good evening mu kirundi kugira ngo ntibikugore kumenya. Hanyuma rero izi ndamutso iyo umuntu akuramukije mu gitondo akavuga ngo good morning, nawe nyishu umubwira ati good morning, good afternoon, inyuma saa good afternoon, good evening. Ntacu hindurako. Hari utujambo hadusoma Mr, hadusoma Miss, hadusoma Sir, hadusoma Madam. Mr ushobora ngo good morning Mr nigihe uba uri kuraramutsa umuntu umugabo umuramukije uvuga ati good morning Mr cyangwa good afternoon Mr cyangwa good evening Mr. Ku muntu w'umugore naho ku muntu w'inkumi ku nkumi ukoresha akaja mu Miss. Ku muntu w'umugore naho ku mugore ukoresha Madam ukavuga ngo good afternoon Madam. Ku muntu w'umugore ku nkumi uvuga ngo good morning Miss, good afternoon Miss. Mu buryo nk'ubwo akagajamana ko Sir tugakoresha iyo turiko turaramutsa umuntu w'umutama twubaha cyane bajya batama bakuze ujye mu kumuramutsa uhebe kunama niho tuvuga ati Sir. Cyane se no gukura gusa icyubahiro ku muntu wese wubaha umwubaha cyane ukikoresha akajambo Sir. Ngo ku muntu urunganwe mu ngana si biza gukoresha akajambo Sir mukiri bato. Ushaka kumubwira Mr. Iziro ni ndamukanyo. Aha nawe turafise ukuntu ushobora kubaza umuntu uko amerewe. Urashobora kuvuga uti how are you. Murabona ngaho imbere nasize ko ngo how are you kugira ngo biborohere gusoma. How are you canke how are you doing. Izi ndamutso zibiri zose zisigura kimwe ni bite mumeze gute. Hama inyishu iyo umuntu avuze ngo how are you inyishu ni izi ziri ngaha. Ushobora kuvuga ngo I am fine thank you. Cyangwa ukavuga uti I am good. Cyangwa ukavuga uti I am okay. Cyangwa ukavuga uti kenshi iyo umuntu avuze ngo how are you doing ni uco uvuga ngo I am doing well. Cyangwa I am doing fine. Yero umuntu ariko arakuramutsa nawe hari igihe ushaka kumubaza ati iyo akubwiye ngo mumeze gute ukamwishura ati namahoro, ati namwe ni gute. Ucokoresha akajambo ngo and you, vous mu gifaransa tuvuga ngo vous and you. Nkunda ashaka kuvuga ngo good morning Mr. Ukambwira ati good morning, how are you? Ukambwira ati I'm fine thank you, and you.
nawe uca wishura ukavuga uti I am fine too. Nukuvuga ukoresha akajambo I am fine ukachanganya akajambo too. Akajambo too mu kandika twandika udome te na o zibiri. I am fine too. Nukuvuga nanje n'amahoro. I am fine too. Iyi too uvuga I am fine ugashaka akajambo too. Hanyuma rero katuje kundamukanyo zitavana n'amasaha dukoresha umwanya wari wo wose kuko aho twabonye ko ngaha kuri ndamutso zo ngaha bivana n'amasaha tuba tugeze ko kugira ngo tuzikoreshe. Ariko izi zozo icambere na mbere zikoreshwa ku bantu bangana kurunganwe, ku bakiri bato kanini niyo bazikoresha. Ariko n'abantu bakuze bazikoresha ubu icyongereza kigoma gihindagurika, n'abantu bakuze barazikoresha uraramutse umuntu ukuze uzikoresheje. Ariko kenshi kurunganwe niho zoroshe cyane cyane niho zikoreshwa kaniniya. Ntizivana n'amasaha umwanya wari wose uraramukanya muri ubu buryo. Kandi uko avuze nawe ni kuza gusubiramwo. Akubwiye ngo hi inyishu nawe ni hi. Avuze ngo hey hello. Naharo dusozereje ikigo cy'uno munsi. Tugomba n'ubundi cyo tubaha ikindi kigo kikira kabiri tubandanye ku ndamutso ibyasigaye bikeyi hamwe no kumariza neza mu kuvuga bayi. Ni gute usezera umuntu mu Cyongereza? Ni bayi. No mu Cyongereza tuvuga bayi nyene. Bayi ujya Kirundi cyangwa Kinyarwanda ni Icyongereza. Ivyo turabibona mu yindi video ikurikira. Gusa ntimwibagire guftonda aho handitse subscribe ngaho munsi canke mu Gifaransa handitse ngo s'abonner. Ucongera uftonde kuri kajya gakengeri kugira ngo nibindi biganiro canke ivyigwa tuzocishaho uzobandanye nawe ubironka hama tubandanye twigira hamwe Icyongereza. Goodbye.